nande narakubwiye sinkeneye kubana n'umutabakazi je ndashaka kuze igikunda ugira frize ya igikunda ariko nakwaze ka mugore we kuvyo kuri wakaragaye urakinagira ngugiye kwikomere kunyandikisha jewe ubakubwiye ko jewe haragira ko ndongora ngereye kwandikwa ninde Sheri nakwemereye uri umugabo wanje ndagukunda ukugane ubwo rukundo rwa ntakuhereye gubura nawe n'ivyago naguyemo nisanga ufisi na yanje nagwanye no kubivamwo none nashikiriye umutima wacu ukunda wewe n'uyu ngaha uyu ni umwana wanje niwe afise inda yanje niyo nemera tekereza wewe uri mama X utwaye amaraso munda amaraso yanje uri ngoba umva Khiva ahane turi muri ecography ngo umenye umwana afise mu nda uwariwe mada ndawukeje ko waranditse igihugu kirakuzi nera kirakuzi ni vyiza kumbukeje nanje ndabishimye ariko nyime igihugu cy'impunzi komine gushika uyu munsi kabimuzi je sindamuzi nta nuwo nemera uyu nyimba yanditswe muri Afrika wowe uzandikwa Etazini ufise ingorane y'iki hama Khiva kufite kuri amajambo mezero yafise ariko ubuze ikintu kimwe gusa ubuze guserera ubunyane naho za padiri akavuga ngo uramwemera navuga nti ndamwemera gushika ku 10 ndakwemera kuva kwa mbere gushika kwa Mungu kuva itariki 1 gushika itariki 31 ndakwemera umugore wanje kira none ivyo sivyo byanzanye nanje kubwira ko ufise umugabo yanda nakubwira hari yawe si yawe ujye musi ndakubwira ko indari yawe nuko nyene yari yanyihakana indi ufise nyene uburo mugisha tena nanditse sha iyo ufise umutima mubi genda urakarantuka yakugorwa Nziza riva wanje biraryoshe kwimbura ibyo warimye kurusha kwimbura ibyo utarimye